Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango ahure hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turampora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 27 z'ukwa 10. Umuryango w'abibumbye wasabye ko haba uburyo bw'inzira itekanye ku basivili bagotewe mu mujyi wa El Fasher, ni nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa RSF batangarije ko bafashe ubugenzuzi bw'ibirindiro bikuru by'ingabo za leta. Muri Mali abategetsi bafashe icyemezo cyo gufunga amashuri yose arimo na kaminuza mu gihe igihugu cyugarijwe n'ibura ry'ibitoro biturutse ku mayira yugawe n'abarwanyi ba Kisilamu. Turagera muri Tanzania ahitegurwa amatora ya perezida n'abadepite ku wa gatatu w'iki cyumweru. Ntiwibagirwe n'imikino nk'uko bisanzwe buri wa mbere. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma yuko Nini Iradukunda bagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa kuri BBC. Umukuru w'igihugu akuze kuruta abandi bose ku isi Paul Biya yasuye gutorwa ku nshuro ya 8 atsinda amatora n'amajwi 58%. Uwo bahiganwa Issa Chiroma Bakari yaje mu kibanza ca kabiri n'amajwi 35%. Bakari yari yatangaje ko ari we yatsinze amatora mu mategeko. Ni inkuru ya Ponjiye mwumva mw'ijwi rya Latifa Mutesi. Intsinzi ya Paul Biya isobanuye ko agiye kongera kuyobora Cameroon indi myaka 7, akaba azageza hafi ku myaka 100 kiri ku butegetsi. Mu gihe yatangizaga ibikorwa byo kwiyamamaza, yabwiye abaturage ko agifite byinshi ashobora kubagezaho muri manda nshya nubwo amaze imyaka 43 ayobora igihugu. Nyuma y'itora abatavuga rumwe n'ubutegetsi batangaje ko habaye uburiganya bugamije guintsinzi Biya n'ishyaka riri ku butegetsi CPDM ibirego ubutegetsi bwakomeje guhakana. Mu minsi ishize imijyi itandukanye hirya no hino mu gihugu yabayemo imyigaragambyo aho abaturage magana bashyigikiye ibyavuzwe na Bwana Bakali ko ari we watsinze amatora. Ku cyumweru nibura abantu 4 bahitanywe n'imishyamirano hagati y'inzego z'umutekano n'abigaragambyaga. Abasesenguzi bagaragaje ko Cameroon ishobora kwinjira mu bibazo bya politiki bitewe n'uko ibyavuye mu matora bikomeje kugibwaho impaka. Igihusi gikomeye kiriko kiragana igihugu ca Jamaica cashitse ku rugero rudasanzwe rwa 5, akaba ari rugero ruri hejuru cane. Igihusi ciswe Melissa kitezwe gushika mu masaha 28 kizanana n'imiyaga ikaze, imipfunda n'imyuzure by'akataraboneka. Leta ya Jamaica yategetse abantu kukinjura mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru Kingston. Iryo zinga ryose ryashizwe mu mugwi wiriri mu kaga. Melissa kitezwe kuba kimwe mu bihuhusi bikomeye cyane byigeze gutera muri Jamaica. Ubuseruko bwa Cuba n'ubumanuko bushira uburengero bwa Haiti navyo nyene biri mu nzira y'ico gihuhusi. Montenegro ivuga ko abantu yafunze abantu baharugwa muri za mirongo bo muri Turkiya na Azerbaijan inyuma y'ubugizi bwa nabi bwabaye mu mpera zindwi iheze, aho imodoka n'ibikorwa by'ubudandaji vyatewe. Intureka zatanguye kwa gatandatu aho umunyagihugu wo muri Montenegro yazibugwa imbugita mu gihe ariko arwana n'umugwi w'abantu mu bunywero. Abaharugwa muri za mirongo baciye bihora mu kumenagura imodoka zibisi imparati zo muri Turkiya banaturira inzu y'uburiro bw'abanyaturkiya. Umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga wa Turkiya yasavye ko igihugu ca Montenegro gukingira umutekano w'abanyagihugu babo bose. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Inteko zishiramwe mpuzamakungu ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Libani zivuga ko zakora indege itajamwe abadereva izwi nka drone ya Israel yari kwiraguruka hejuru ibegereye cyane mu gihe zariko zirakizura mu manuko bw'ico gihugu. Iyi niyo mishamirano yavubibaye hagati y'izo nteko ziri mu butumwa buzwi nka UNIFIL n'igisirikare ca Israel. Ingabo za Israel zavuze ko iyo drone yari mu gikorwa cigendereza gisanzwe kandi ko kitari kibangamiye inteko z'abajejwe kubungabunga amahoro, zikabarega ko zarashe iyo drone n'ibigirankana.
ingabo za Israel zaciye zitera amagrenade muri ako karere ariko nta makuru y'abakomeretse yabonetse. Ni inkuru ya Igor Bachega mu muvamwije rya Alain Majesté Barenga. Naho hayatangajwe ihagarikwa ry'intambara ryatanguye mu kwezi kwa 11 guheze, ryari ryahagaritse intambara hagati y'umugwi w'abagwanyi wa Hezbollah muri Libani ugwiriyemwo abagwanyi b'Abayisilamu b'Abashiyite n'igihugu ca Israel. Igisirikare ca Israel coco kirabandanya kugurutsa utudege tutagira abadereva drone no gutera ibisasu ku bantu n'ibibanza cemeza ko bifitanye isano n'uwo mugwi w'abagwanyi ba Hezbollah. Ico gisirikare ca Israel Tzal cavuze ko kiriko gikora ivyo kugira gikingire abanyagihugu baco kinabuze abagwanyi ba Hezbollah kwiyegeranya kugira ntibasubire gutera igihugu ca Israel. Nubwo biruko ishiramwe mpuzamakungu ryoni hamwe n'abategetsi b'igihugu ca Libani bavuga ko ibikorwa vya Israel ari ukonona ubwigenge bwa Libani no kutubariza amasezerano yo guhagarika intambara yatewe ku mukono. Mu misi yeze hoho igisirikare ca Israel cakomeje ibitero ku birindiro vya Hezbollah. Yamara abagwanyi ba Hezbollah bobo barahera bararengwa ko batazotanga ibigwanisho vyabo naho hari igitutu gikomeye caturutse hanze y'igihugu n'imbere mu gihugu. Israel igiye gukora itegeko ryo mu bihe vy'intambara ryari ryashinzwe mu manuko by'igihugu kuva mu bitero vyo ku itariki 7 z'ukwicumi haraheze imyaka 2. Ivyo vyamenyeshejwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Israel Katz, aho yavuze ko vyerekana ivyo yise ukuri gushasha muri ako karere. Iryo tegeko ryari ryemeje ko amakoraniro adakogwa uturere twose tugakingirwa. Gukurwako kwaryo vyabonywe ikimenyetso c'uko Israel yizera ko guhagarika intambara na Hamas bizobandanya. Abantu 10 bashengejwe mu butungane i Paris bagizwa gukoresha imvugo nyandagazi kuri Brigitte Macron, umugore w'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa, ku mbuga ngurukana bumenyi. Abagabo 8 n'abagore 2 bavuga ko banditse kuri izo mbuga amajambo mabi kubijanye n'umugore wa president, harimwe no kuvuga ko atakimenyetso c'uko yavutse ari umugabo. Muri ayo majambo kandi havuga ko kubera ko aruta umugabo wiwe imyaka 24 umubano wabo wari ubusambanyi bw'abana. Nibagirwa icaha abo baregwa bashobora gufungwa imyaka 2. President urakoze ni nakora ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Sudani. Umuryango w'abibumbye wasabye ko haba uburyo bw'inzira itekanye ku basivili bagotewe mu mujyi wa El Fasher. Ni nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa RSF batangarije ko bafashe ubugenzuzi bw'ibirindiro bikuru by'ingabo za leta. Igisirikare cya Sudani ntikiremera ko cyatakaje ibyo birindiro bishobora kuba intsinzi ikomeye cyane kuri RSF muri iyi ntambara y'umwiryane. Bagose El Fasher mu mezi 18 ashize, akaba ari nako gace ingabo za leta zisigaranye muri Darfur. Inkuru ya Barbara Plate Asha uri Nairobi, muri yumva mw'ijwi rya Juventine Muragije Maria. Umujyi wa El Fasher ukomeje kubisibaniro ry'intambara rya mbere ribi kuva iyo ntambara yo muri Sudani yatangira. Univuga ko ari wabaye isibaniro rikomeye ry'amahano. Abaturage bahafungiranywe, abarwanyi ba Rapid Support Forces bababuza kubona ibiribwa n'imiti, kandi benshi bamaze kwicwa no kwimurwa n'imirwano. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Loni, Tom Fletcher, yatangaje ko ahangayikishijwe cyane n'amakuru y'abasivile benshi bahasize ubuzima. Fletcher yasabye ko abaturage bahabwa uburenganzira bwo guhunga mu mutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zasabye ko haba inzira zemewe z'abashaka guhunga, ndetse ikomeje kugerageza kumvikanisha impande zombi ku masezerano y'agahenge. Mu byumweru bishize ingabo za RSF zigarura ibice bitandukanye. Kuri ubu amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yagenzuwe na BBC yerekana izi ngabo zishimira gufata icyicaro gikuru cy'ingabo za leta muri El Fasher. Ariko abafasha ingabo za leta kurwana bavuga ko imirwano igikomeje mu bice bimwe by'umujyi. Gufata El Fasher byaba ari intambwe ikomeye kuri RSF, ariko kandi cyaba ari ikimenyetso cy'uko iyi ntambara ikomeje aho kurangira. Tujye muri Tanzania, ahitegurwa amatora ya perezida n'abadepite kuwa 3 w'iki cyumweru. Umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi CCM Mumine ari kwiyamamaza ku nshuro ya kabiri, ariko n'ubwa mbere ahanganye n'abandi bakandida nyuma yo kujya ku butegetsi muri 2024 na 2021 mu mbabarire asimbuye John Pombe Magufuli.
Samia Suluhu Hassan yabaye kandi umugore wa mbere wategetse Tanzania, ariko rimwe mu mashyaka atavuga rumwe na leta Chadema ryabujijwe kujya muri aya matora, ndetse umuyobozi waryo Tundu Lissu yatawe muri yombi afungwa kuva mu kwezi kwa kane aregwa ibyaha by'ubugambanyi. Mu kanya kashize navuganye na Imani Musigwa uri mu ntara ya Singida kugira ngo twumve uko ibikorwa byo kwiyamamaza no gutora bimeze. Ntangira mubaza uko umwuka uhagaze. Amajambo yo kwiyamamaza muri iki gihe abandanya neza. Ejo niho azorangira ngaha mu gihugu cyose, kubera itariki 29 niho amatora azocakoreka. Kubwico ejo niho imigambo yose izoheza kwiyamamaza. Ariko se nyine umwuka mu gihugu muri rusange bimeze gute se, ko tumaze iminsi twumva cyane cyane abatavuga rumwe na leta bavuga ko babangamirwa mu bikorwa byo kwiyamamaza, bimeze gute? Kugeza muri iki gihe cyo tubwo turavugana amajambo mengo ameze neza. Hariho uruhuhwa bw'abandi bavuga ngo ntibazoja ngaho mu matora, mugabo abandi benshi bakavuga ko bazogenda kwitoza. Hari abavuga ko bazogenda kwitoza, hari abavuga ko batazokwitoza. Mugabo abajejwe n'igipolisi bavuze ko bo bazobandanya babikurikirana kugira ngo amahoro azobeho mu gihe cyose cy'amatora mu gihugu cya Tanzania. Ubu perezida ku nshuro ya mbere yiyamamaje by'ukuri, kuko ubwo yasimboraga perezida Magufuli ntabwo yagiye mu bikorwa byo kwiyamamaza. Aya matora atandukaniye hehe n'aya mbere yamushyize ku butegetsi? Mu matora y'igihe kirangiye, Samia Suluhu Hassan yari kumwe na John Pombe Magufuli. Mugabo kw'iki gihe amatora y'uyu mwaka, urabona Samia Suluhu Hassan niwe rero arongoye chama cha Mapinduzi. Mugabo hakaba afite icegera ciwe Dr. Nchimbi, kubera ari wezo caba icegera ciwe. Kubwico twavuga ko amatora y'uno mwaka yoba atandukanye yigize gukoreka mu imyaka irangiye, kubera ko uyu mama rero yari ku ntebe guhiki imyaka 4 irangiye. Kubwico rero n'iki gihe kandi yacigaruka ati reka kandi rero ndangiza igihe cyanje kindi myaka 5 iza kwiyamamaza. Nta ngorane ndabona ko zirimwo, mugabo ibintu bigenda neza. Kuba atavuga rumwe na chama cha Mapinduzi, ishyaka riri ku butegetsi, bo babona gute ibikorwa byo kwimamaza muri iki gihe? Hariho imigambwe myinshi itavuga rumwe na chama cha Mapinduzi nayo iriyamamaza muri iki gihe. Mugabo umugambwe mukuru Chadema niwo urabizi kutagiye mu bintu by'amatora kuno kw'iki gihe, kubera hari ibintu byinshi byo basaba. Kubwico bobo ntibarimo. Mugabo iyindi migambwe yoyo yahagarara ikiyamamaza ikavuga ati nitwaja ku burongozi bw'igihugu tuzokora niki. Kubwico iyindi migambwe nayo irabandanya, nta ngorane zihari. Naho umugambwe Steve Wazalendo ntufise uwuserukira, kubera wari yagiye kugira ngo aserukire Steve Wazalendo kubijyanye na president, wewe ntibyagiye neza. Kuba ishyaka rya Chadema rikomeye cyane mu gihugu ritarimo kwiyamamaza muri aya matora, aricyo byahinduye ku buryo abatanzania babona aya matora ya perezida? Nta byahindutse cyane. Cyahindutse mengo iyo haba Chadema irimo nayo iriyamamaza, mengo kwimamaza kw'iki gihe ko baye gukashe cyane. Mugabo suko bimeze nk'uko twahora tubimenyereye mu myaka iciyeho. Hanyuma harimo kwiyamamaza abakandida bangaye kuri uyu mwanya wa perezida muri aya matora? Muri aya matora hariho abiyamamaza 17 nibo barimo bariyamamaza, kubera hari imigambwe 18. Mugabo umugabo umwenya ntiwarose userukira ku gitebe cya perezida. Abo bantu 17 bose baturuka mu mashyaka cyangwa harimo n'abakandida bigenga? Si bose bari mu migambwe, nta mukandida n'umwenya yigenga. Imani Musigwa, umunyamakuru twavuganaga mu ntara ya Singida muri Tanzania. Tugeze ku isaa moya zibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Mukanya turakomeza amakuru arambuye. Ni BBC urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbc.com. Ni Prudence Njumva. Tujye ku mugabane wa Aziya. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze mu Buyapani mu rugendo yatangiye ahura n'umwami w'abami Naruhito. Trump azagirana ibiganiro byuzuye na Minisitiri w'Intebe Sana Takaichi ejo kuwa kabiri. Nibyo biganiro bya mbere uyu mugore wabaye Minisitiri w'Intebe wa mbere w'Ubuyapani kuva yajya ku butegetsi mu cyumweru gishize. Azaba agize inkuru ya Shamiya Kariri mu mbabarire uri Tokyo, murayumva mu ijwi rya Gisele Berwa.
uru ni urugendo rufite agaciro kanini ku gihugu cy'Ubuyapani. Ubuyapani burifuza kongera kwemeza ko ubufatanye mu by'umutekano hagati yabwo na Amerika bukomeye, cyane cyane mu karere gakomeje kurangwamo ubushyamirane. Perezida Trump ategerejweho gushishikariza Ubuyapani kongera amafaranga y'umutekano. Aranashaka kubona uburyo bworoshye bwo kwinjira ku isoko ry'ubuhinzi n'imodoka by'Ubuyapani. Sanae Takaichi we arifuza gukurura ishoramari ry'Abanyamerika no kurinda inganda zikomeye zo mu gihugu imbere. Amasezerano yibanda ku misoro hagati ya Amerika n'Ubuyapani ntaranozwa. Ku ruhande rwa Madame Takaichi watojwe na nyakwigendera Minisitiri w'Intebe Shinzo Abe wari ufite umubano wihariye na Donald Trump, uru rugendo ni ikizami cy'ubuhanga bwe muri diplomasi n'imiyoborere. Ni amahirwe yo kwerekana ko umuyobozi wa mbere w'umugore mu Buyapani ashoboye gucunga umubano ukomeye kuruta indi ku gihugu cye kandi akigaragaza ku rwego mpuzamahanga. Inkuru ya Shamiya Karile. Dusubire ku mugabane wa Afurika. Mali, abategetsi bafashe icyemezo cyo gufunga amashuri yose arimo na kaminuza mu gihe igihugu cyugarijwe bikomeye n'ibibazo by'ibitoro biturutse ku mayira yafunzwe n'abarwanyi ba Kisilamu. Minisitiri w'uburezi yavuze ko amashuri azafungurwa azafungwa mu gihe cy'ibyumweru 2. Mali ni igihugu gikoresha bikomeye peteroli nyinshi iturutse hanze mu gukora imirimo ya buri munsi. Inkuru ya Prime Ndeko Magenguri, Nairobi. Kuva mu kwezi kw'icenda abagwanyi b'umugwi uzwi nka Jenime ufitanye isano na Al-Qaeda barazibiye amayira acamwe ibitoro biba bije muri Mali bivuye hanze. Abo bagwanyi bategera amakamyo citerne atwara ibitoro avuye muri Senegal na Cote d'Ivoire, ivyo gaca birushiriza kuniga ubutunzi bwa Mali bwari busanzwe bugoyagoya. Amakamyo aharurwa mu majana bivugwa yuko ubu yaheze ku mupaka, nubwo igisirikare kija kiragerageza guherekeza amwe ngo ashike ku murwa mukuru Bamako. Mu gihe amwe ashobora gushikayo, ayandi agwa mu mitego y'abo bagwanyi akiri mu nzira. Ubu vyageza aho ubukene buba bunini gushikaho hafatwa iyo ngingo yo guhagarika ibikorwa by'amashure. Itangazo ry'ubushikiranganji bw'amashure rivuga yuko ubwo bukene butuma abigisha n'abandi bakozi badashobora gushika ku kazi. Itangazo rivuga yuko iyo ngingo izomara indwi 2, ubushikiranganji bukiyemeza gukora ibishoboka ngo ibitoro bizobe vyabonetse imbere yuko amashuri asubira kugurura ku wa 10 ukwezi kuza. Ku murwa mukuru Bamako, imirongo ku mastation urutavanako nayo ibiciro byo kwiyunguruza n'ibindi vyankenerwa bikaba vyaduze cane. Mu banyagihugu hari ishavu ryinshi, nabwo ubutegetsi bwa gisirikare bukaba buriko buragaragara nk'uburiko buragorwa no kurwanya abo bagwanyi biyitirira idini ya Islam kugira bagarukane amaragamo y'ubutunzi. Mali co kimwe n'ibihugu vya Niger na Burkina Faso byose bitwarwa n'abasirikare batembagaje ubutegetsi bwahora, byose birahanzwe n'imigwi ifitanye isano na Al-Qaeda na Etat Islamique hamwe n'iyindi migwi y'imbere mu gihugu irondera kwiyonkora. Tuve muri Mali tuje mu Burundi. Paruwasi ya Muyaga iri muri komine ya Cankuzo niyo missionnaire ya mbere muri iki gihugu, yubatswe kuva mu 1898, ubikaba isigaye ari kibanza kigenderwa cyane muri iyo komini, aho abantu bava mu mihingo yose itandukanye y'igihugu n'abava hanze ndetse baza gusengerayo mu kuvuga ko barondera ico bita imigisha y'ibitangaza. Abaza kuhasengera kandi bavuga ko batahana imitima iremurutse. N'inkuru ya Patrick Waso wagiyeyo. Ugeze ku mugwa mukuru w'intara ya Buhumuza uhabona icapa kikwereka ibirometero usigaranye ngo ushike ahitwa Muyaga. Ni ibirometero nka 4 uvuye ku biro vya Buramatari. Aho imuyaga niho hari paruwasi ya mbere yubatswe mu Burundi n'abapatiri bera binje mu Burundi bazaranye muri Tanzania. Iyi paruwasi ifise ikibanza cihariye. Abantu benshi bava mu mihingo itandukanye baje kubasengera kugira ngo baronke imigisha. Ni nyubako y'amatafari ahiye nini, ubona ko yubatswe kera kanatsinda, niyo mu 1898. Mu gatondo ka kare ubona abakirisu banyuragiranwa abandi binjira. Benshi mu baza kuhasenga bava mu mihingo itandukanye y'u Burundi, ariko harimwo n'abaturuka mu bigo bibanyi nka Tanzania n'u Rwanda. Kiyogeza Pasikazi numwe muri bo. Tukagenda tugasenga, hariho abaza ari bimuga, hariho abaza batabona bagenda babona, hariho abaza badatambuka babazanye ku nderuzo bakagenda batambuka. Hariho n'abashobora kuvuga ati turagwaye amatwi hama bagashinga intahe bavuga ko bumva. Je ndamaze kubona 3.
uwundi ni Ingabire Gaudence yemeza ko ico kibanza camufashije kubera umwana wiwe asigaye atora ivyigwa mu ishuri mbere vyaramugora akanayobegwa. Narashoboye kwaronkera imigisha myinshi nditura umushaha kubera narifise umutwaro wondemereye ku mwana wiwanje, ariko naraje ndamutura ku bibazo nari mfise mbona yuko ntashobora kuronka minerevare ndamurihira, ndaza gutura umushaha ndawubwira nti yeze niwe ubona ivy'iwanje, ndamubwira ati none ko asubira kudubura je iyo minerevare ndoyivana he, ndaza ndaga hasi ndasenga, nagiye numva ndi muhira ati mama nimuze mu ntore namenye, candagira nti mukama umushaha uranyishuye. Iyo paruwasi ya Muyaga ngo irafise amateka menshi nkuko vyemezwa na patiri mukuru waho. Patiri Chambara Aloise avuga ko ukwemera niko gutuma umuntu abona ivyo bitangaza. Nta maburekegwa mukangaha n'umuntu wenyene aje gusenga afise ukwemera mukama kamugira ibitangaza. N'ukwemera kwa muntu niko kugira ibitangaza. Aha rero iki kirimo kidufasha kwinjira gusenga muri mutima no mukuri, kuko useze muri mutima no mukuri abo nibo data ashaka, abo nibo Yesu ashaka kandi agenda bahaye. Aho kuri paruwasi ya Muyaga uwa gatanu wa mbere w'ukwezi niho abantu bari hagati y'ibihumbi 11 na 12 bava mu mihingo itandukanye y'u Burundi no hanze y'u Burundi baza kubasengera eka no kuhagendera, kuko aho hantu harafise kahise kanini mu ishengero rya Katolika. Ikivuka iyo paruwasi yaramuswa umuzungu ava mu Père Blanc yitwa Patiri Jean-Marie Le Port, ariko abanyacankuzo bakamwita Ripori, akaba ari nawe yatanguje ishuri ya mbere y'intango mu Burundi mu 1997. Yashitse mu Burundi mu 1993, kaba yapfuye mu 1964. Imva yiwe ikaba iri yaho nyene muri paruwase ya Muyaga. Imuyaga muri komine Cankuzo. Patrick Waso. Urakoze Patrick Waso. Iyo nkuru itugejeje ku isa 12:50 mu Rwanda no mu Burundi. Gankura iki kintu cy'urunana yejo kwa kabiri. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Niko muko umeze neza ari wowe? Ndaho meze neza, nari mvuye ku kazi mba nirambitseho gato. Niko seya ufite ikihe kibazo koko wa mwana we? Ako simeruka tuvugana nkakubwira ko nta kibazo mfite mama. Hereka ubu nge na so dufitanye ikibazo gikomeye kandi byose ni ukubera wowe. Ngwiki wowe na papa murapfe iki se kandi? Ni 12:45 kuri BBC. Ntuzacekwe rero ni hano ejo kuri BBC gahuza miryango. Reka none impijambo Yves Bucyana mu makuru y'imikino. Mwereho neza mwese abateze amatwi BBC mu mikino. Mpere mwisiganwa ry'imodoka mu Rwanda. Kanangire Christian akinana na Rutabingwa Fernand mu modoka ya Subaru Impreza nibo begukanye isiganwa rya Huye Rally 2025 ryasojwe ku munsi w'ejo. Aba ni nabo batwaye shampiyona y'u Rwanda y'isiganwa ry'amamodoka umwaka ushize. Cyambere nuko menya rally bwa mbere nayimenye muri uyu mujyi ndumwana, ntangira no gukina bwa mbere natangire kuri Huye Rally. So kuryegukana rero urumva yuko ari ibyishimo byinshi. Iri siganwa ry'iminsi 3 ryakiniwe mu mihanda ya Huye na Gisagara. Kanangire Christian na Rutabingwa Fernand basoza isiganwa ari abambere nyuma yo gukoresha isaha imwe iminota 32 n'amasegonda 43 ku ntera y'ibirometero 139 byari bigize irushanwa. Umugore rukumbi unakunzwe cyane muri uyu mukino w'isiganwa ry'imodoka Queen Kariminya afatanyije na Ngabo Olivier yegukanye umwanya wa gatatu. Imodoka yanjye nta turbo igira, ariko nkunda kuvuga ko turbo yanjye ari abafana ko bampa imbaraga, bahitamo bashyira imbaraga kuri moteri. Ku mugabane wa Afurika hakinwe imikino yo guhatanira kujya mu matsinda mu bikombe bya Afurika. Mu gikombe cya Champions League Tanzania ifitemo amakipe abiri, Simba na Yanga. Ayo makipe yombi yatsindiye kujya mu matsinda. Simba yasezereye Singizini Hospa yo muri Eswatini. Umukino wo kwishyura wabaye ubusa ku busa, ariko mu mukino ubanza Simba yari yatsinze 3 ku mwuka. Yanga yo yasezereye Silver Strikers yo muri Malawi iyitsinze 2 ku busa, mu gihe mu mukino wa mbere Yanga yari yatsinzwe 1 ku busa. Ikipe yari hagarariye u Burundi ni Aigle Noir
yatsinzwe na Al Ahly yo mu Misiri igitego 1-0 no mu mukino ubanza Aigle Noir yari yatsinzwe 1-0 naho Uganda yari ihagarariwe na Vipers nayo itarashoboye kujya mu matsinda kuko yakuwemo na Power Dynamos yo muri Zambia yayitsinze mu mukino ubanza 2-1 mu gihe mu mukino wo kwishyura kuwa gatanu amakipe yombi yaguye miswi 1-1. Ku mugabane w'Uburayi muri shampiyona ya English Premier League, Liverpool, Chelsea na Manchester City zose zarakubiswe. Manchester United itsinda 3 yikurikiranyije. Arsenal ishimangira umwanya wa mbere. President, tubwire uko byari byifashe ku bibuga bitandukanye mu mpera z'icyumweru. Mu byumweru bitatu bishize, benshi mu bakunzi ba Premier League bumvaga ko Liverpool izisubiza igikombe yatwaye mu mwaka ushize w'imikino ku buryo bworoshye. Ariko ibyaruhago bihinduka nk'ibicu. Nyuma y'imikino 9, ikipe ya Arne Slot ntiyahiriwe n'ingendo zo mu murwa mukuru. Aho imaze gutsindwa ubutitsa, Brentford ikaba indi kipe ya kane iyikuyeho amanota 3 ku buryo budashidikanywaho. Intsinzwe ya 3-2, bamwe mu bafana babo barayisobanura nk'ikimwaro kubera akavagari k'amafaranga Liverpool yatanze igura abakinnyi b'ibikomerezwa muki. Manchester City nayo yatsitariye Birmingham itsindwa na Aston Villa 1-0 nyuma y'imikino 9 idatakaza amanota. Chelsea yatunguwe na Sunderland yazamutse mu cyiciro cya mbere itsindirwa Stamford Bridge 2-1 nyamara yari yafunguye amazamu y'ikipe ihimbwa injabwe z'umukara Black Cats ku munota wa 4 gusa w'umukino. Arsenal yungukiye mu gutsitara kw'amakipe makeba irumagihwa ku mwanya wa mbere nyuma yo gutsinda Crystal Palace igitego 1-0 kinjijwe na Eberechi Eze wahoze muri ikipe. Ku rundi ruhande, Manchester United yari mu manga y'umurundo w'ibibazo mu buryo busa n'ubutangaje. Ubirarusha Liverpool inota 1 ku rutonde rw'agateganyo nyuma yo kwikura imbere ya Brighton iyitsinze 4-2. Mu gihe Tottenham yabaye ikipe ya mbere itsindiye Everton muri stade yayo nshya 3-0. Bournemouth iri ku mwanya wa 2 ikurikiwe na Tottenham, naho Sunderland yatumbagiye ku mwanya wa 4. Bisobanuye ko ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka w'1992 Liverpool, Manchester United, Chelsea cyangwa Manchester City nta nimwe iri muri enye za mbere ku rutonde nyuma y'imikino 9. Urakoze cyane President. Soreze kuri El Clasico muri Espagne, Real Madrid niyo yatahukanye intsinzi kuri Barcelona yitsinze 2-1, igitego cya Kylian Mbappe ndetse na Jude Bellingham bikaba byaratumye Real Madrid isiga Barcelona ho amanota 5 muri course yo kurwanira igikombe. Aha ni naho nsoreje ay'imikino y'uyu munsi nabateguriye je nitwa Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino ya mu mihingo yose. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Nyuma y'icyo kiganiro cy'imikino twagizwe na Yves Bucyana ndetse no kumva ubundi buryo wakumva amakuru ya BBC. Nina iradukunda garutse muri studio kutugezaho ayingenzi avugwa ku isi. Umukuru w'igihugu akuze kuruta abandi bose ku isi Paul Biya yasubiye gutogwa ku nshuro y'umunani atsinda amatora n'amajwi 58%. Uwo bahiganwa Issa Chiroma Bakari yaje mu kibanza ca kabiri n'amajwi 35%. Igihugu gikomeye kiriko kiragana igihugu ca Jamaica cashitse ku rugero rudasanzwe kwa gatanu, akayego rugero ruri hejuru cyane. Igihuhusi ciswe Melissa kitezwe gushika mu masaha 28 kizanana n'imiyaga ikaze, imifunda n'imyuzure y'akataraboneka. Leta ya Jamaica yategetse abantu gukinjura mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru Kingston. Abantu 10 bashengejwe mu butungane i Paris bagirizwa gukoresha imvugo nyandagazi kuri Brigitte Macron, umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa, ku mbuga ngurukana bumenyi. Abagabo 8 n'abagore 2 bavugwa ko banditse kuri izo mbuga amajambo mabi kubijanye n'umugore wa president, harimo no kuvuga ko atakimenyetso cyuko yavutse ari umugabo.
inteko z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Libani zivuga ko zakora indege itajamwe abadereva izwi nka drone ya Israel yari kwiraguruka hejuru ibegereye cyane mugezi ariko zirakizura mu manuko bw'ico gihugu. Iyi niyo mishamirano ya vuba ibaye hagati y'izo nteko ziri mu butumwa buzwi nka UNIFIL n'igisirikare ca Israel. President urakoze Nina Iradukunda kuri izo ncamake z'amakuru ya BBC ni nazo zitugejeje ku musuzo w'ibiganiro byacu ushobora kongera gusanga kuri bbc-akadomo.com twafashwe na Chris ku buhanga bw'ibyuma ngene Prudence Nyumba wakoze gutamo BBC gahuza miryango uraraharyana. Thank you.